hama ku mazina nitwa Kaneza Beatrice, nkaba mvuka Inyanzarake mu ntara ya Makamba, ariko ubu akaba ari intara ya Burunga. Hama ubu nkabasanzwe ntuye canke se nkabamba muri Europe, niho ubu mba. Hama kuririmba novuga ko ari umwuga, kuko kuva nkiri umwana mutoya nararirimbiye mu mugwi w'abana bato bato, ndaja mu mugwi w'abantu bakuze basi, ariko harageze igihe impano yanjye mba ndayihagaritse maze kubaka, ariko ntivyahereye aho. Maze kugera muri bino bihugu naho nahisemwo gutangura kongera gufubura impano yanje. Hama kuva nshitse hano maze gusohora indirimbo imwe gusa, nta zindi ndasohora kabisa, ariko n'izindi ziri inyuma vuba cane. Izindi nzozisohora kuko numva ariyo mpano yanje indimwo, yego numva ariyo mpano yanje. Okay, hama jewe ndubatse, ndi umumama w'umugabo umwe, ego mfise abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe, ego. Nukuvuga sinovuga ngo abavyeyi banje nibo batumye nja mu mwuga wo kuririmba, oya, ahubwo navyisanzemwo ndavyiyumvamo, gusa nyene usivye ko n'abavyeyi banshigikira. Abavyeyi baranshigikira bakambwira ati umwuga wo kuririmba ni umwuga mwiza cane gose, uraririmba kugira ngo ubutumwa bwiza uriko urajana mu ndirimbo buze bushikire benshi, bubahe kwihana no guhinduka. Yego, umuryango urashigikira cane gose. Hama intumbero mfise mu kuririmba kwanje niyo gushikana abantu benshi kuri Yesu, kuko abantu benshi twatwawe n'ibihimbaro vy'isi. Abantu benshi twarasubiye inyuma, uko twatanguye siko tukimeze, ni ukuvuga twarahindutse, twarataye ivyizerwa, ntabwo tukira abakristo nyene babandi ba kera, oya. Ubu dusigaye dufise izindi mind zacu turimwo, ivy'Imana ntavyo twitayeho. Rero no kuvuga intumbero yanje nuko twebwe abantu twohinduka tukagarukira Uhoraho, kuko atamana nta twebwe. Umwuka tuwuhumeka kuko Imana yawuduhaye. Ibihimbaro byose twojamwo, ivyo twokora vyose, nuko Imana ariyo yadusizeho, iduha umwuka duhumeka, iduha imbaraga, kuko Imana n'uno munsi ivuze ati impwemu zanje ndazitwaye, ntidusubira kubaho. Yo kubwira buri muntu wese yoba yarahemutse agahemukira Imana yiwe ko yofukama agasaba imbabazi, hama kongera agasubira ku rutonde rwiza rwo gukorera Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, kuko Yesu wewe nuba aracari ku ntebe y'imbabazi, ararindiriye, aguma ateze ibiganza, avuga ati ugomba wese naze.
ni ukuvuga rero nta muntu yogenda kwa Yesu ngo amuhinde ngo hoca igenda, oya, ahubwo arateze ibiganza umwanya wose umuntu ashatse kwatura ivyaha vyiwe, agashaka gusubira kongera kugera ikirenge mu ca Yesu. Yesu ateze ibiganza, arahamagara ati ngwino mwananje, ngwino. Yego. Mu muryango wacu vraiment, usibye ko bamwe nyene byashitse bagasubira inyuma, mama wanje nakuze mbona ari umuririmbyi aririmba muri korale y'abamama, hama batoya banje nabo barabaririmbyi, usibye ko nyene ari byo ndiko ndavuga ko Satani atigendera, usanga hariho ibintu byinshi ahagararako, vyarashitse nabo Satani rabatwara akayombe kera, ntabwo bakiririmba, ariko iyo mpano yo kurimba bari bayifise batoya banje basazanje, ariko ubu ntibakiririmba. Ariko nabo ndabahamagarira kongera kugaruka, bongere bagaruke mu ruhongore, bongere baririmbira Imana yabo, irya mpano bahawe bongere bayifubure, nabo bagaruke baririmbira Imana. Kuko iyo uriko uraririmba indirimbo ivuga amajambo y'Imana, ikora ku bantu benshi. Hariho abantu benshi bihana kubw'iriya ndirimbo. Rero iyo ufashe iyo mpano yawe yo kuririmba ukaca uyiheba, kandi hariho abantu benshi bokwihanye kubwawe kubera iryo jwi ryawe, ntabwo ari byiza, kubera Imana izobiduharura ko nk'icaha. Kuko hariho benshi twokijije ariko bikarangira tutabakijije. Kubera iki? Kubera za mpano zacu twazicaritse. Kuko buri muntu ngaha kuri ino si arafise impano yahawe n'Imana. Hariho umuntu afise impano yo gusigura, agasigura. Iyo ni impano jewe ntafise, ariko ifise ubundi. Kandi uwo muntu ariko arasigura, hariho abantu benshi bihana nk'uko gusigura kwiwe. Hakaba n'abandi bafise impano yo kuririmba. Uravye indirimbo yanje canke wumvirije amajambo ari mu ndirimbo, ukumva biguhaye icigwa, ukavuga ati rero ndabona neza ko nkwiye guhinduka, nanje nkaja mu nzira nziza. Yego, nuko bimeze. Intambamyi novuga ko mpura nazo jewe ino muri bino bihugu turimo vy'abazungu, biragoye. Ati bigoye gute? Ino mu bino bihugu vyacu biragoye kuronka abaproducer. Umuproducer kabisa aragoye kuronka ku rwego rwo hejuru, kuko n'uburonse usanga ari babandi bikorera imiziki kenshi, iyi miziki y'isi. Rero kugira muzohuze, we uririmba indirimbo zivuga ivy'Imana, kugira uhuze nawe ntivyoroha cyane. Ariko kubwo gushobozwa n'Imana murateba mugahuza kabisa, ibintu bikagenda neza. Ego, kuko turafata umwanya tukabisengera, twavuga ati Mana dufashe bano bantu nubwo ibi bintu batabirimwo, ariko ubarongore kugira ngo ivyo nawe ntivyoroha cyane. Ariko kubwo gushobozwa n'Imana murateba mugahuza kabisa, ibintu bikagenda neza. Ego, kuko turafata umwanya tukabisengera, twavuga ati Mana dufashe bano bantu nubwo ibi bintu batabirimwo, ariko ubarongore kugira ngo ivyo twebwe dushaka, ubutumwa bwiza dushaka ko bugera kure, bukagera ku bandi bantu, bushike. Izindi ntambamyi duhura nazo mw'ibi bihugu rero, kubera mw'ibi bihugu turacara abashitsi, ntabwo turahaba imyaka myinshi ngo tumenyerane n'aba bazungu. Ni ukuvuga rero hacaba intambamyi ya mbere y'ururimi.
intambamyi ya mbere y'ururimi, kuko aba bazungu benshi ntibasenga. Benshi barakubwira ko Imana itabaho, atavye Imana kabisa biriho. Urumva aho rero mu gihugu utaramenya ururimi, biragorana kuba wovuga ko abo bantu wobigisha, ntibiba vyoroshe. Ariko ko tuzobandanya dushobozwa n'Imana, Imana izodushoboza kumenya ururimi neza rwo kuyaga nabo, hanyuma dutangure no kuza turaririmba indirimbo zo mu rurimi rwabo bumva, twongera tunabereka amasomo ari muri Bibiliya agaragaza ko Imana ihari, kandi umuntu atazosenga by'ukuri mu kuri no mu mpwemu azorimbuka. Ivyo rero nivyo dusaba n'abatwumviriza, abantu bumviriza kino kiganiro, abantu bamenye Yesu, badufashe amasengesho menshi. Muri Afrika iwacu turasenga koko nivyo, nubwo bishika ugasanga Afrika yacu irimwo amashano menshi, irimwo ibibi vyinshi, kuko Afrika yacu nitwe dusenga, nitwe twahawe ubutumwa tubufata nka nkama. Ariko ugiye kuraba uca usanga ahubwo ibibi byose bica biza muri twebwe Afrika, kandi ari twe byitwa ko ubutumwa twabufashe nka nkama. Aba Afrika nitwe twirirwa mu masengesho, nitwe twirirwa turasenga, nitwe tuvuga ati iki ni icaha, kandi umuntu atazogenda uko inzira z'Imana zivuga ntazobona ubwami bwo mwijuru. Ariko ugasanga nitwe turabarozi, usanga umuntu agiye mu rusengero n'uburozi bwo kuroga abandi, usanga abapasiteri barabaye indyarya, ugasanga bariko baraka amafaranga, uzana amafaranga y'ibi n'ibi atari byo, usanga abantu benshi mw'ishengero nibisuma. Abantu urumva muri Afrika twarabaye nabi, turicana turasubira. Ugiye gukompara rero nino mu bazungu, ukaca usanga abazungu ivy'Imana ntibabirimwo, ariko ukaca usanga nibo bantu bibaniye mu mahoro. Abazungu bibanira mu mahoro, abazungu baba mu nzu imwe, nk'etaje imwe ugasanga bayibamwe ari imiryango na 20. Ntuzosanga bashwanye, ntuzosanga hariho ugwanko, ntuzosanga hari izo nziga, ayo mashara, ayo mashano, ubwo burozi, oya. Usanga babanye neza kandi badasenga. Rero birababaje kuba umuntu asenga ugasanga ahubwo ibibi byose biba muri we, ariko udasenga nawe ugasanga vya bibi nta nivyo agenderamwo. Niyo mpamvu rero Abafrika dukwiye gusenga, tukanasengeranira, kandi tukanikebuka, tukamenya naho igihe kigeze, inshuti z'umusaraba. Ego nuko.